Mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Umunsi tugiye kuraba ibimenyetso vyokwereka ko umukobwa agukunda vy'ukuri atakubangikanya n'abandi basore. Muri iyi myaka biragoye cane kumenya ko umuntu agukunda, ndetse biranagoye no gutahura kuko benshi bahebana mu buryo badashoboye gusobanura, kandi benshi usanga baca inyuma mu buryo bugoye gutahura. Ariko nubwo biruko, nuko mu rukundo umuntu atwara ama emotion menshi, amasantima menshi canke ibigumbagumba vyinshi. Burya hari ibimenyetso bikwereka yuko umuntu agukunda canke atagukunda. Ariko uyu munsi reka tukubwire ibimenyetso bikwereka ko umuntu agukunda adashobora kuba akubangikanya n'abandi. Kuko iyo umuntu akubangikanya n'abandi akora ibitandukanye n'ibi dushaka tubabwire. Imbere yuko wumviriza iyi video ndashaka ndagusabye subscribe canke s'abone kugira ngo uzokurikirana ibiganiro vyinshi bica kuri iyi chaîne ya YouTube iminsi yose. Ukaba warayigize nawe ushireko j'aime mpagire na commentaire kugira ngo n'abandi bashishikare bashobore kubibona. Sobanukirwa bimwe mu vyogaragariza umusore ko umukobwa bakundana atamubangikanya n'abandi. Muri ibi bihe turimo usanga urukundo rw'ubu igitigiri canke imibare bacana inyuma abakunzi babo igenda yiyongera ku buryo benshi basigaye bemeza ko urukundo rw'ubu rwabaye akavuyo canke akajagari. Hari n'abavuga ko rwakonje kuko nta muntu agikunda uwundi ari we wenyene gusa akunda cyane. Ibi ahanini usanga bikunze kugaragara ku bakobwa, aho ubona ko akunda umuhungu runaka ariko afise n'abandi ku ruhande. Twifashishije urubuga rwa Elcrema rusanzwe ruvuga cyane ibintu vy'inkundo, rwerekana ibimenyetso bizokwereka ko umukobwa musanzwe mukundanye ari uwawe wenyine atakubangikanya n'abandi. Muri ivyo bimenyetso ni ibimenyetso bitandatu. Icya mbere, arakumva. Ahanini burya ikintu gihuza abantu ca mbere ni umwumvikano. Rero burya iyo ufise umukobwa mukundana, icya mbere kizokwereka ko agufise nk'amahitamwo yiwe ni uburyo akumviriza igihe muriko muraganira canke igihe mugiranye ikibazo icarico cose. Kuko umukobwa canke umuhungu iyo afise abandi ku ruhande, mugiranye ikibazo gato bamubwira igikwiye gukorwa kugira ngo muzamure umubano wanyu, naco zamura amahane ndetse akivumbura atakibaye. Ivyo niwabibona uzoca umenya ko umukobwa agukunda mu gihe mwicara hamwe mukaganira, mugatora inyishu y'ikibazo ndetse mukanabihurizako vyinshi. Kubera akenshi iyo aba afise abandi aca yivumbura agaca agenda. Ikimenyetso kigira kabiri, murahuza. Akenshi buriya kuri iyi si biragoye kubona umuntu muhuza cane ku bijanye n'ivyo umuntu akunda, ariko umukobwa w'umukunzi wawe muhuza vyinshi. Rero niwabona muhuza ibintu nka vyose ku bintu mukunda mwese, uwo mukobwa uzomugumeko umwiteho kuko azoba ari wowe uwawe. Hari igihe uja mu rukundo ugasanga umuntu wese ivyo mudahuza ni nk'ibice nka 90%, aho uzoca umenya yuko rero ari vyiza kuruvamwo canke ashobora kuba yarose abandi, kuko kenshi ivyo mudahurizako hari igihe wenyene abicreatinga, ashobora kubizana mu gihe aba afise ayandi merekezo. Ariko umuntu ari concentré ku umuntu umwe, hari ivyo adashobora gukora. Ikimenyetso ca gatatu, ntaterwa impungenge na gahunda zawe z'umunsi. Si vyiza ko umukobwa mukundana yivanga mu buzima bwawe bwa misi yose, na cane cane ku bijanye na porogaramu zawe canke gahunda zawe, kuko burya bigaragara icizere agufitiye kimwe n'iyo atakwizera. Aba ashaka kumenya gahunda zawe z'umunsi canke za buri munota kugira ngo akuboneko amakosa maze ahite aja ku bandi aba yasanze afise ku ruhande. Hari abakobwa batera amapresi abakunzi babo mpaka gahunda zabo z'umunsi, ivyo badashatse bakabikuramwo, gutyo bakinjira mu buzima bakabahindura completement, ndetse bakabahindura uko bashatse. Umukobwa agukunda rero ntaguhindura uko ashatse, ahubwo ashaka kugume kurya, ahubwo araza gukosora buke buke guhanura. Niwabona rero umukobwa ariko araguhanura, niwabona umukobwa adashishikaje cane gahunda zawe z'umunsi, aba akwizera kandi abagufitiye icizere, abagufitiye confidence. Ikimenyetso kigira kane, akubwira uko amerewe buri munota. Nubwo we aba adakwiye kwivanga cane mu buzima bwawe ku rugero rwo hejuru, ariko nanone ntibivuze ko atakumenyesha uburyo abayeho ku munsi ku munsi. Nimba yagize ikibazo ukabimenya canke aba anezerewe ukabimenya, kuko arabikubwira utarinze kubimubaza. Akenshi iyo umukobwa mukundana agwaye ntakubwire ingene amerewe,
ntakubwiye ingene amerewe, ego nivyo urashobora kumubaza wenyene ariko nawe arashobora kwibwira akaba ariwe akubwira uko amerewe. Mu gihe akubwira uko amerewe, nimba ari ikibazo yagize canke nimba ari umugisha yagize, nimba ari ikintu cose camubayeko, uwuzoca umugumako aba ari umukunzi w'ukuri. Aba ari umukunzi w'ukuri. Ikimenyetso kigira gatanu, agukundira uko uri n'ico uri. Kuba ufise akazi keza ndetse kanaguhemba neza sivyo agukundira. Nimba rero warabigenzuye neza ugasanga umukobwa mukundana atagukunze kubera akazi ukora canke amafaranga ufise, uwo mukobwa n'uw'agaciro kanini ntuzamufate nabi kuko aragukunda vy'ukuri, kandi amafaranga afasha abakundana kugaragarizanya urukundo, ariko siyo umuntu akwiye gushira imbere mu rukundo. Ugiye kuraba abantu ibice 80% bakunda abantu bivanye n'ico bari. Ntibakunda abantu bivanye n'ico bari, ahubwo bakunda abantu bivanye n'ico bafise. Kandi umaze kuronka ikintu, umaze kuronka amafaranga, biragoye cane kumenya uwugukunda vy'ukuri n'utagukunda vy'ukuri. Rero niyo mpamvu umuntu azogukundira ico uri, uwo muntu uzomugumeko, agukunda mu bihe bibi no mu bihe vyiza, kuko ni bake cane bashobora gukunda umuntu mu bihe bibi, bose bakunda umuntu mu bihe vyiza. Ushobora kuba ufise akazi keza ukabona bose baragukunda, bose barashishikajwe nawe, ukibaza ngo bakunda wowe, bose baba bakunda ako kazi, surtout cane abakobwa. Niyo mpamvu rero kubigendamwo bukebuke, niyo wabona umuntu agukunda umuha agaciro kiwe, niyo wabona uwutagukunda nawe umenye ukuntu ushobora kubibamwo, ntuzobe mu kibanza kitari ic'iwawe. Mu gihe udahawe icubahiro ahantu hose, mu gihe udakorerwa ibikenewe, udafatwa nk'umuntu, ifokite uragenda, kuko mu rukundo n'ugukeneranya ni 50%, ni 50-50. Mwese murangana, ntawe ukwiye kurusha uwundi, ntawe ukwiye gukunda cane uwundi, nta n'ukwiye gukunda cane uwundi canke gukunda bukebuke. Mwese mukwiye kunganya, kandi ni ugucunga kugira ngo umuntu ntagukundire ico ufise apana ico uri, kuko ico ufise nticyahera canke nticyagabanuka canke ntivyahinduka, ko ivy'isi harimwo imidugo n'imimanuko, bihindutse abagiye. Ikimenyetso ca gatandatu kivuga ngo ntahatanirwa kuguhindura uko ashaka. Abakobwa benshi usanga bahorana ibibazo n'abahungu bakundana, guhora umukobwa ashaka ko umuhungu agira imico yishimira kandi ashaka ni kimwe mu vyo abakundana benshi batumvikana, ko hari abakobwa iyo mukundana ashaka kuguhindura wese akakugira uko ashaka, ku buryo bihuye n'umuhungu atagira ama principe, birangira umukobwa amwifatiye. Umukobwa agukunda akwemera uko uri, ntaharanira cane ko uhinduka uko ashaka. Hari abahungu bakundana n'abakobwa bagahinduka completement, ariko ikibabaje nuko badahinduka ngo babe abantu beza, ahubwo bahinduka kugira ngo babe uko abakunzi babo bashaka. Ivyo nivyo biheza mu nyuma bigatera ikibazo iyo umuhungu abimenye yuko ariwe yashatse ko amuhindura. Umuntu ntagukunda ntahatanira kuguhindura cane, sivyo biri imbere, ahubwo ibiri imbere no kuguhanura no kukwipfuriza ineza. Mwe mwumviriza abagukunda baribo. Mbese twashaka mutubwire muri commentaire, uwo mukundanye ashobora kuba akora ibi bintu, arakumva, murahuza muri buri kimwe, ntategwa n'impungenge na gahunda zawe, arakubwira uko amerewe umunota ku wundi, agukundira uko uri n'ico uri, ntahatanira kuguhindura uko ashaka. Ibi ni ukubiraba neza, nimba biri kuri contraire y'ibi mubisuzume neza, kuko bishobora kurangira uhababariye wowe, kuko nivyerekana neza yuko ibitandukanye n'ibi duhejeje kubabwira, nivyerekana neza yuko aba yifitiye abandi ku ruhande bashobora kumufashamwo ivyo wowe utagize, n'ivyo wowe udashobora ntibashobora kuba bari ku ruhande, ugaca birangira agusezereye nawe ugaca ubabara ugatuntura. Niba umukunzi wawe atagukorera ibi vy'ukuri, ntagukunda vy'ukuri, ahubwo araguprofita. Vyiza nukubibana mu makenga. Ibi ni ibimenyetso vyagaragajwe n'urubuga rwa Elcrema, rusanzwe urubuga ruri specialized canke ruri specialize cane mu bintu vy'inkundo, kandi ibintu vyavuzwe ngaha vyose biragaragara n'ibintu bikunze kuba. Nimba abona ibi duhejeje kuvuga ku mukunzi wawe uzomenya ko agukunda, nimba abona ibitandukanye n'ibi umenye yuko atagukunda. Mwakoze, ja muri commentaire mutubwire uko iyi nkuru muyumvise, nimba wowe uzi ibindi nawe, kuko ushobora kuba uzi ibindi vyawe nawe kandi bikemerwa, bashobora kubidusangiza muri commentaire. Ico ndagusaba, nimba utagira subscribe, gira subscribe kugira uzokurikirana ibiganiro vyinshi bica kuri iyi chaîne imisi yose.
canke ubisangize abandi kuko ni benshi bakeneye kubibona. Nimba waragize nawe ugira j'aime, partage na commentaire, ubisangize n'abandi bashaka kubibona. Bye bye.